abana bavuka ku bavyeyi badasangiye ibihugu bamwe bita abameti mu rurimi rw'igifaransa ngo bahura n'ibibazo bitari bike mu buzima bwabo. Mu gihe bariko batunganya ikiganiro ku bamenyesha makuru, umukuru w'ishirahamwe ryabo umushingantahe Issa Niyongere yaravuze zimwe mu ntambamyi bahura nazo mu buzima. Bereye ku mashuri abana b'abameti bahura n'ibibazo kuko murazi nko mu myaka yahera hari amanota bafata ku bantu b'abarundi n'abanyamahanga n'ababashira mu mugwi w'abanyamahanga. Ico kintu catumye benshi babona badashoboye gukurikirana ivyigwa, badashoboye gukurikirana amashure. Naco gituma kenshi uzosanga abo bameti benshi hirya no hino bikorera ibintu vyo kudandaza ibintu vya mekanike, ni kubera baronse iyo ngorane benshi. Hanyuma mu kindi gisata ushobora kuvuga mu gisata co kwa muganga, ntiharaba isekeza kugira ngo bamenyeshe yuko ashobora kuba barumuna bacu bene wacu bafise urukuba canke imishatsi itandukanye ko ashobora kuba Abarundi. Ivyo rero bigaca bitwereka yuko amategeko araho mugabo inkurikizi yayo akaba ingorane. Nico gituma nk'uko mushikanje bwa Diane yabivuze, bagiye kurondera impapuro bategereza gutuma abantu baba n'ivyabona yuko uri Umurundi. Turi twosaba yuko atacabona cisubira gutuma ko kugira ngo umuntu ashobore kuronka niba ari pasiporo canke karangamuntu. Hanyuma namaze kuvuga ibisata vyo kw'ishure, navuze vyo kwa muganga n'ivyerekeye ubwenegihugu. Sinzi ko nashoboye kwishura ikibazo cane. None twovuga yuko kugeza isaha hakiri ingorane yuko abana bavutse ku bavyeyi bafise ingorane zitandukanye no batemerewe kwiga cyo kumwe n'Abarundi. Gushika n'ubunya ingorane ziracariho kubera nko muri Muzenya no cita gute le familial, amategeko ngengamiryango. Gushika n'umunsi umwana w'umumetisi cyangwa ntafise ikibanza naho ibwirizwa shingiro ibiturekurira, bigaca bitwereka yuko hakiri ingorane. None kuno musi mwatanguje isekeza ryo guhimiriza abantu kuri ingorane y'abana bavuka ku bavyeyi bafise inkoba zitandukanye, mwifuza gushika kuki? Murakoze cyane. Iri sekeza twatanguje uno munsi nuko dushaka yuko yobandanya kugira ngo tumenye igitigiri c'abametisi bari mu gihugu cacu cose c'Uburundi. Hanyuma tumaze kumenya igitigiri cabo, iyi kampani izodufasha kugira ngo tumenye aho baherereye hose n'ingorane bagiye baracamo kugira ngo rino shirahamwe ribafashe kuzivamo. Ninakile kibazo mugenzi wawe wanjijanye muri mariage, iyo abantu babaye umwe ugacuba camwo kubiri, ico kibazo cyawe tubona yuko coba ari intambamyi, nuko abo bantu uko baba bava mu migwi ibiri itandukanye, ico camwa kiba cavuye mu bantu babiri bashimanye ko uwo mwana atoba victime yisanzure hose. Ari byoroshe kubera twabona yuko washobora gufata umubiri bubiri ukavuga agenda umubiri kandi kandi umurundi double passport yarashoboka. None umunsi nibaza ko no mu kirangangi ujejwe gukurikirana n'ubushikiranganje bwa relations extérieures, nibaza ko hariyo n'abarundi batanguye kuza bamwe barondera ko badepoza passport Burundi kugira bagume araba Hollande, cyangwa bakadepoza passport Hollande bakaza gutora passport y'u Burundi. Muri cyo kintu mwe nta ngorane nyumva, nivyo niko turajamwe gutora hamwe. Umva no muri Europe ubwambere bashobora gutora habiri double nationalité, ukagenda double passeport naho zitatu zine. Uno munsi biraboneka yuko bariko barabivamo. Nagoya kabako biguca Hollande cyatanga iryo sekeza vuba muri numisi. Urakoze cyane bo nkuko noshogeza kwishikiriza abantu ko twirikana ngaha ibwirizwa shingiro muri no mwanya uremera yuko umuntu yogira ubwenegihugu
nimba hari umuntu yifuza yuko agira bumwe muri abo bana urumva yuko ari ku gatwe kiwe. Twebwe nta ngorane n'imwe, umwe wese icyo ashaka nuko dushaka yuko umuntu atagenda dushaka yuko umuntu atora naho ashaka ashingiye kuba umurundi nk'uko ibwirizwa shingiro rimurekurira yuko yogira ubwenegihugu bubiri, ashaka kuba kuburonka ari bubiri bimuveko, ashaka gukomoka kuba umurundi nk'uko Albert ashima igihugu cyacu akaba ari we yihitiriramwo. Ariko tuvuze yuko igihugu cy'Ubuholande ririko riragira iconya, nomenyesha yuko burya igihugu cyose gifise ukungene citunganije. Muri uno mwanya ngaha mu Burundi ibwirizwa shingiro ryacu ry'u Burundi riremera yuko abo bana bakomoka ku bantu bafise ububira butandukanye baronka intuzenya amanationalite abiri. Nawe umuhanuzi mu bushikiranganji bw'agateka kazina muntu umufasoni Godelieve Ndayishimiye yarabahumurije ababwira ko leta y'u Burundi izi ibibazo byabo kandi izobitorera inyishu. Sagasesesha rumuri ni by'ukuri abo bana barafise ingorane, bahura n'ingorane nyinshi cyane, ingorane zijanye no kutubahiriza agateka kabo, na cyane cyane agateka kajanye n'uburenganzira bwo kuja ku ishure, uburenganzira bwo kuronka ubwenegihugu, uburenganzira bwo kuronka umuvyeyi, ndetse n'uburenganzira bujanye n'amagara y'abantu. Ikihari nuko abo bana baba bari mu mugwi udakunda kwibukwa cyane n'abantu n'amashirahamwe yigenga akora mu gisata cyo guteza imbere agateka k'abana. Ntibakunda kubibuka, ntibakunda kubakorera cyane kugira ngo nabo uburenganzira bwabo bwubahirizwe. Bibuka ko ari abana bakeneye gukingirwa nk'abandi bana bose bo mu Burundi. Bava ku bavyeyi batandukanye, hari igihe usanga ari abavyeyi, ari umuvyeyi w'umurundikazi, umudamu, ugasanga umupapa nawe ni umuzungu, canke bikanyurana aho usanga papa wiwe ashaka kuba Burundi canke umwirabure, mama wiwe nawe ari umuzungu. Kenshi ariko abavyeyi b'abagabo nibo bakunda kwihakana abo bana, ntibabemere. Muri ico gihe usanga abavyeyi abagore basigaranye abo bana, basigara mu ngorane nyinshi cyane. Hari ndetse n'abahitamo kuca baheba abo bana bagatabwa, ntibasubire kugira icepfo ca ruguru. Ni ukuvuga ko abo bana rero bagwa mu mporero y'ububegito bw'abo bavyeyi. Muri ico gihe baca batakaza uburenganzira bwinshi, harimo uburenganzira bumwe navuga bujanye no kutagira umuvyeyi, uburenganzira bwo kuja ku ishure, uburenganzira bujanye no kuvuzwa, n'ubundi burenganzira butandukanye, baronka aho batorana n'ibindi. Ariko rero leta y'u Burundi ico kibazo yagifashe nka nkama, irabizi ko izo ngorane zihari, ari naco gituma mw'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi hariho ibice, ingingo nyinshi zivuga iby'agateka kazina muntu muri rusangi, ndetse n'iyo kategori y'abana tutayibagiye. Leta y'u Burundi kandi yarashize mu ngiro
ingingo y'ijana 1325 les résolutions 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies igwanya amabi akorerwa abakenyezi hamwe n'abana. Ni muri iyo ntumbero rero hashyizweho komite igihe cyo gukurikirana ugushyira mu ngiro iryo tegeko, ari nacyo gituma kandi abameti bo twita ngo ni ibyagwa mu Kirundi nubasaba ko batongera amakenga cyane, ayo makenga yogabanuka.